Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye ko bageza kama kuri biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagarukana ni ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka vyinshi kubera mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse kandi n'uruhara umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye agira mwigenwa ndetse n'iyirukanwa rya bamwe mu mabanga abahambaye cyane mu nzego z'igihugu. Ivyo turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Naho kandi uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yidogerwa na benshi mu bategetsi ko hari ingingo bafata zo kugira neza igihugu, mu nyuma mwijoro bamaze kubibwira umukuru w'igihugu nawe yo biganira ko n'umutambukanyi wiwe ingingo bakavyuka zahindutse mu gatondo. Ikibanza c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ni ikibanza kigoye cyane. Igihugu n'amakungu biramwuba nka première dame, ariko ntabo basha amategeko amuha mu bijanye no kurongora igihugu. Ubundi umupfasoni w'umukuru w'igihugu amenya vyinshi cyane mu mabanga y'igihugu. Hari abamwikundwa kaza ko kugira abavugire ku mugabo, yamana impuhwe zibishobora gushikira umugabo wiwe narije bishobora no guhitana umuryango wiwe wose. Kuri ibi rero hariho abakenyezi babiryohererwamwo cyane, bagakunda ivyubahiro no gusayangana, bagakwegera abagabo babo mu konona amatungo y'igihugu, ndetse hari nabifuza kugira inguvu nyinshi bakinjirira umugabo mu mabanga bakamucunga bakoresheje inshuti zabo mu butegetsi, ndetse benabo ngo bikaba binavuga ko bari mu bakwega amashari y'abakorana n'umukuru w'igihugu bakaruhira kumukwegera. Naho kandi ngo hari abandi bakenyezi bakunda amahera cyane ku buryo bakoresha ico kibanza mu kwigarurira ubutunzi bw'igihugu, mu nyuma bakifuza gusubirira perezida. Abo kandi ngo ni nabo mbere batuma umugabo aheza nabi cyane ku ngoma yiwe. Murano makuru ni vyinshi turaza kugaruka ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari vyinshi bera mu biro vy'umukuru w'igihugu, ndetse kugeza naho iradio RPA yigeze gukora amatohoza igasanga ko abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu batabaza ko babangamiwe cyane n'umufasoni Angelina Ndayishimiye. Hari abagiye baragenwa mu mabanga ahambaye cyane, ingingo ikaza kuva ko bitewe nuko umufasoni umukuru w'igihugu atayishimye. Hari kandi nabagiye barigizwayo kure kuko umufasoni umukuru w'igihugu atabakunda. Hakaba n'abandi bagiye baraduzwa amabanga akomeye cyane kuko bari mu bizigirwa b'umufasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Muti bimeze gute? Bituraza kubigaruka ko. Naho kandi hari ikindi kintu kibabaza abategetsi cyane abakomeye nga mu gihugu c'u Burundi. Nkuko nababwiye umufasoni w'umukuru w'igihugu arubahwa cyane. Nigiye kandi ikibabaza benshi naho ivyegera vy'abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, abashikiranganji, abategetsi b'abakenyezi ndetse n'abandi ngo batacorohewe mu mabanga nkuko bivugwa. Hari kandi n'ababwirwa ngo ingo mu muherekeza aragiye, ingo mu mutegere aragarutse, ingo mu muherekeze kandi nyaruka mu mutegere, nyaruka arasubiriye kugenda. Ibi navyo bikaba biri mu bibabaza izi ndongozi zo hejuru cyane nga mu gihugu c'u Burundi ko babona ibitwara amasaha n'amasaha. Akanya kose ngo nukuja ku kibuga c'indege ca Bujumbura guherekeza canke kwakira umwamikazi, hamwe hose bigatwara amasaha n'amasaha nta kundi, kandi ngo umwamikazi arubahwa. Tugiye kugaruka kuri ibi vyagiye biragaruka ko abagiye barirukanwa mu mabanga yabo bitewe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ingingo zagiye zirasubizwa inyuma z'abagabo bijunja n'ijambo nga mu gihugu c'u Burundi bivuye ko abayayaze n'umugabo wiwe mwijoro, ndetse n'ibindi vyinshi. Ufyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzocikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze mbezwe igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhuza TV mwakaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira, hari abagiye barava mu mabanga kubera uruhara rukomeye cyane rw'umufasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Aho ni ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aho mbere turaza kugaruka no kubagiye baragenywa bakavanwa mu mabanga nga mu gihugu c'u Burundi bakarungikwa mu mahanga ya kure kuja guhagarara igihugu, kuja guserukira igihugu c'u Burundi, atari uko bagenywe ko baserukiza ahubwo ari uko bigijwe kure y'ibiro vy'umukuru w'igihugu.
Hari inkuru yashizwe ahabona ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu aho abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu batabaza bidoga ko babangamiwe n'umufasoni Angelina Ndayishimiye. Aba bakozi bakaba bidoga ko Angelina Ndayishimiye yivanga amabanga atarayiwe, ko akenera gusoma decret z'umukuru w'igihugu, ari naho havuye ko yatabuye iya mbere ikete ryagena Eveline Butoyi mu burongozi bwa Mutuelle de la Fonction Publique. Abo bakozi bakavuga ko Angelina Ndayishimiye yimuye ibiro vyiwe vyegera ivya President Ndayishimiye, acarana kuraho kandi umuryango winjira mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo agume akurikirana ibihabera vyose. Abakozi bavuga kandi ko Angelina Ndayishimiye abatera ubwoba mu kubategeka ivyo bakora, akababwira ko batabikoze ko aca ashaka uko binywa. RPA ikavuga gushika ubu umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe aba atorohewe n'ivyo abagomba kuvuga, majambo agomba gushikiriza yerekeranye n'umukuru w'igihugu. Bamwe bakavuga ko ingingo nyinshi umukuru w'igihugu Nyaricyo Evariste Ndayishimiye agenda arafata umunsi ku munsi hari zigenda zikomwa mu nkokora n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Akaba kandi harimwo n'abashikiranganje kuri ubu batagikora amabanga yabo ya misi yose, bategereje guhakwa ku mwamikazi w'u Burundi Angelina Ndayishimiye. Tubibutse kandi ivyashikiriye umwe mu bari bajejwe mu bari chef de protocole d'etat, uyu akaba yari yimuriwe mu gihugu c'Ubuganda kuja guserukirayo u Burundi. Uyu akaba ari nta wundi ari General de Brigade Jules Ndihokubwayo, yarungitswe kure kuko ngari mu bantu batapfana ijambo iyo babona umukuru w'igihugu atanguye kuva mu mabanga. Aha kandi ngo bikaba bivugwa ko ico Jules Ndihokubwayo yoba yarazize akarungikwa kure igihugu c'u Burundi ari inyungu z'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene muri rya shiramwe bivuga ko ari rwiwe, ari ryo ishiramwe Prestige, benshi bavuga ko ari ryo rizana igiti. Uyu Jules Ndihokubwayo akaba yararungitswe guserukira Burundi mu gihugu c'Ubuganda, inyuma yaho umupfasoni w'umukuru w'igihugu atanguye kumvira ko Jules Ndihokubwayo yoba abuza bamwe mu bahereza amahera menshi cyane y'amadolari muri ishirahamwe Prestige bivugwa ko ryegukira umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Aha rero akaba naho benshi bavuga ko koroherwa mu mabanga yo gukorera mu biro vy'umukuru w'igihugu bigoye cyane, ngari naho benshi bagira umunezero ntangere iyo babwiye ko bavanywe gukora mu biro vy'umukuru w'igihugu bakarungikwa gukorera mu yandi mabanga, huko ngo igitsure cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kiri ku rundi rugero rudasanzwe. Nimwe kandi muri aya makuru tuza kugaruka ko yabateka kazina muntu. Hari umurundi yahora aba mu Buganda yabuzwe irengero kuva ku wa mbere igenekerezo ya mbere ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ku mugoroba mu gihe yarahejeje kwinjira mu Burundi, abiwe bakaba bamutabariza. Uyu ni Apollinaire Bashirahishize yaburiwe irengero mu ntara ya Muyinga. Apollinaire Bashirahishize ni umugabo w'imyaka 39 yavukiye ku Rutumo muri komine n'intara ya Rumonge. Ivyago vyo mu mwaka w'igihumbi 1993 vyatumye umuryango wa Apollinaire wimuka uza kuba muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Aho rero niho Apollinaire yakuriye muri site de Prince mu Kanyosha. Amashuri yiwe yize mu Kanyosha no ku ishure rya Fondation Stamni mu Kibenga. Mu nyuma yarakoze umwuga wo gukora amatara nk'umwelectricien. Mu nyuma aba umuvugabutumwa evangeliste mu ishengero bita EPG, Église Pentecôte de Jerusalem. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Apollinaire Bashirahishize yarubatse urugo rwiwe. Uwo mwaka nyene be n'umukenyezi we bagiye kuba mu Rwanda. Bakigenda bari bazi ko bagiye kurondera visa, bakaca babandaniza urugendo rwabo rw'ubuzima mu gihugu c'Ububirigi. Rero bahavuye baguma mu Rwanda imyaka itari mike, ivyatumye no mu mvugo yabo humvikanamwo ikinyarwanda. Mu nyuma bagiye kuba mu Buganda, urugo rwabo rukaba rufise abana 3. Mu mpera y'indwi iheze rero niho Apollinaire wenyene yagaruka mu Burundi inyuma y'imyaka 11 atahahonyoje ikirenge. Kuwa mbere uheze Apollinaire yarinjiye mu Burundi araburwa irengero. Ku munsi wa mbere igenekerezo ya mbere ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 isaha 12 n'igice z'umugoroba, Apollinaire Bashirahishize yarondeye uwumutiza telefone maze arondera umwe mu muryango wiwe amumenyesha ko yamaze kujabuka mu Burundi. Yavuga ko ari Ikobero i Muyinga.
Ico gihe rero nibwo yasavye abamurungikira ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi kugira aca abandanya urugendo rwiwe i Bujumbura. Mu nyuma abe bahamagaye ya nimero bishuwe ko Apollinaire ari mu minwe y'abajejwe umutekano bariko baramubaza. Abiwe barongeye kumurondera inyishu iguma ari yayindi. Ni mugerera igihe cy'isaha 4 z'ijoro ya nimero yarahamagaye abiwe. Babwirwa ko Apollinaire bahejeje kumubaza ko abamubajije bagira bahamagara baryango we barabe ko ivyo yavuze ari vyo. Isaha 5 z'ijoro nyene telefone yarasubiriye yarahamagara avuga ko Apollinaire bamurekuye yatashe. Aho hose abafisi iyo telefone bagumye bahutagiza umuryango arungike za 30,000. Inyuma telefone yaciye izima kugeza ubu ntirasubira gukora. Abagiye kubaza mu busho bw'imuyinga bose barabuze. Abaryango ba Apollinaire bashira yishize barakeka ko uwabo yafashwe n'imbonerakure ko ashobora kuba yarazize ko bumvise avuga ikinyarwanda. Iyo nomero yakoreshejwe yari 66248 ubusa yanditswe ku witwa Ndayishimiye Idrissa. Uwomenya kandi uyu Ndayishimiye Idrissa nawe yo tumenyesha tugakomeza dutohoza ivyiribura ry'uyu munyagihugu. Ni mugihe kandi Ndayishimiye Idrissa nawe nkuko tujeje kubabwira mu makuru yacu aheze gato nubundi abakoresheje iyi telefone turacarondera uwariwe. Apollinaire bashira hishize nkuko twababwiye akaba yarinjiye aciye kobera mu ntara ya Muyinga. Bamufashe kandi hakaba harimwo ugukoresha iyi nimero ari we Ndayishimiye Idrissa ari nawe kandi yoba yarasavye ko yorungikirwa ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi kugira ngo nyene abo muryango we bakomeze bavugane nawe. Ngayo rero amakuru ageze kuwogira amakuru yo amenya yo bitumenyesha. Ese uyu Ndayishimiye Idrissa yoba ari imbonerakure? Ese yoba ari umupolisi? Yoba akorera urwego rw'iperereza? Munyuma ufisi yo telefone yagumye avuga ko Apollinaire ariko arabazwa inzego z'umutekano kakaguma ko asaba ko yamahera bayarungika. Saa 5 rero z'ijoro nkuko nababwiye nibwo ya telefone yavuze ko Apollinaire bajeje kumurekura kuva ubwo irazimije. Tukaba tukirondera ko niba Apollinaire bashira yishize yoba agihema ubabazima. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina kugira ngo tuzicikanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure no Muhoza TV Imana iba hezagire.